Kuva Evariste Ndayishimiye ashikiye ubutegetsi mu mwaka wa 2020, Uburundi bwabandanirije aho musi Petero Nkurunziza yari yabugejeje mu bijanye no guhungabanya agateka ka zina muntu, kunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero, gufungira abantu busa, vyagumye ari vyo bibazo vyibonekeza ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Kubwisekeza SOS Torture haheze umwaka umwe gusa Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi mu mwaka wa 2021, iryo shirahamwe ryashikije ko hatowe ibiziga vy'abantu bagiye baricwa barenga 560. Isekeza ndondeza naryo rikaba ryerekanye inyuma y'ico kiringo c'umwaka ko abantu bagera ku 60 banyurujwe bakabugwa irengero. Bamwe muri abo babuzwe irengero bakaba bafashwe n'inzego za gisirikare kw'itegeko ry'uwahoze arongoye iperereza rya gisirikare Colonel Ernest Musaba n'abandi bari bafatikanije kurongora ico gisata. Ariko ivyo bikaba bitandukanye cane n'ivyo Evariste Ndayishimiye yari yiyemeje akija ku butegetsi vyo kubahiriza agateka ka zina muntu. Kuva ico gihe ubwo bugizi bwa nabi ntibwigeze buhagarara, n'ubu abantu baracanyuruzwa, abandi bagafungwa ku kadenderezo. Ivyo bikaba bigaruka ku buzima bw'abanyororo mu mabohero atandukanye, aho yuzuye kugeza kurenza ibice 300%, bituma abafungwa baba umurengera, bigatuma kandi babaho mu buzima bugoye butandukanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 habaye ibitero ku birindiro bitandukanye by'abasirikare muri zone ya Gatumba no mu ntara ya Bubanza. Nta matohoza yigeze akorwa kugira ngo hamenyekane abakoze iryo bara, uretse ko leta yihutiye kwagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko arico cafashije abateye. Ivyo leta y'u Rwanda yahakanye, ikerekana ko atanyungu ifise yo guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi. Muri ico gihe umuharire Tabara ukaba waremanze ko ari wo wagize igitero muri zone ya Gatumba, ukanavuga yuko ingabo z'igisirikare c'u Burundi zahasize ubuzima ku bwinshi. Mu minsi heze naho habaye ibitero vy'ibisasu mu gisagara ca Bujumbura vyahitanye abanyagihugu. Naho nyene haheze umwanya muto gusa leta y'u Burundi yihutiye kumenyesha igihugu c'u Rwanda kibifisemwo uruhara amatohoza ataranatangura. Ku bijanye n'ubutungane, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakurikije uko vyari bimeze ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Ubutungane bwagumye ari igikoresho c'ubutegetsi kugira buhashwe wese atavuga rumwe nabwo. Urwaruka rw'imbonerakure rwaragirijwe kenshi gukora amaba atandukanye mu gutera ubwoba abanyagihugu, mu kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo no gufata ku nguvu abakenyezi. Ariko ivyo vyose ntivyigeze bikorwa kw'amatohoza kugira abagirizwa icaha bagihanigwe. Bamwe mu bacamanza n'inyamiramabi vyabonetse ko bari mu bagizwe ibikoresho vy'ubutegetsi mu gufungira ubusa abo bategetswe gufungwa n'ubutegetsi, abandi bakabacira ibihano bikomeye bitandukanye n'icaha bagirizwa. Hano vyerekanwa mbere n'ifungwa ry'abamenyesha makuru n'abandi barundi sinzi bafunzwe bazira akazi kabo canke bazira ivyiyumviro vyabo.